Mu gice ca kabiri rero c'iki kiganiro ni mararungu rurangiranwa turi kumwe hano tugira dushimikire kuvyerekeye igikino ninde. Mbega igikino ninde ni umugambi wanyu canke murabakinyi gusa? Ego ni ikiganiro ninde ahubwo no banza kuvuga yuko ingene cyumviriwe muri twebwe atawubizi. So umugambi twari twateguye mugabo vyari ivyo twiyumvira mu gukorana mugabo birahava biba mu igikino. None rero nico gituma ntova ngo n'umugambi oya bwabaye ubuhinga tutamenye iyo bwaje buhanuka kuko twari dusanzwe twegeranye turi hamwe turirimba dutamba hanyuma rero mu byo twakoze dusanga rero haravuye mwico kintu tucita izina nkina nkebura ntiyari bwabe ninde twaramaze iminsi yitwa nkina nkebura hama tumaze kumva yuko abantu bamaze kubona iyo dutera tuja niyo tuva mu kiganiro duca turiyumvira tuti ngo tugira umugambi rero duhindura irindi zina. Niho twaciye duhindura izina ninde kugira abantu bumvise ninde nabo biyumvire bati ni ico ninde ni giki. Nico gituma hajya turiko turakina igikino burya twewe ntidukina ngo duheze oya twashatse yuko abantu bose nabo bakina nkuko dukina duhejeje turaca umugani mugwa ntituba twahejeje igikino kuko mwebwe namwe musigara murakina muvuga amati ni ndega yemwe bari kwavuga nde umwe ngo muca mubazanyu woyo bari wewe canke ni jewe ga yemwe murumva murahejeje igikino kuko muca muyumvira muti yamara ntibahejeje vyari kugenda gutya ubundi nawe ngo vyari kugenda gutya aho mama niko murakina abantu rero bakina batabizi ko bariko baraduhereza igikino. Ego murahejeje kutubwira ingene catanguye citwa nkina nkebura kirashika kuri iryo zina ninde none mbega hoho cashitse ku radio na televiziyo nkuru z'igihugu gute? Ego murakoze kumbaza ico kibazo nabaciriye ku mayange nyene twebwe twatanguye ariko rero kugira gishe ku radio twari dusangwe dukina ibintu by'utukenekene tuja mu mahiganwa tugiye mu mahiganwa rero hariho uwatwara radio muri ico gihe televiziyo ntiyari bwaze yari kiri radio y'igihugu inkuru y'igihugu hanyuma rero arabona muri ayo mahiganwa yari yaje kuraba acarabona ati bajya abantu ndabona yuko umenga bova mu kintu ati umushefu wacu ati urazozanira bajya abantu nakubwiye ko yari umuyobozi w'iradiyo nationale hama niwe yavuze ati ngirira utu tuntu jewe nzoza ndabaha agasabuni niho rero yacavuga ati ngirira aka gakino tuca tukitanye nkebura kujya twabibabwiye hama rero urumva rero acara duhemba agahemba uwo mushefu yadukoresha nawe rero akabari nawe adetaya akazara duha dukeduke ndakubwire nk'amahera nahereye ko jewe kugera no munsi muri ico gihe nahereye ku 1,000 nico nahembwa ku kwezi mugabo rero ndaguma ko abantu bantwenga ngo yose amafaranga beshi barabita barahunga baragenda mugabo twebwe tugumiza ko kugira nuno munsi rero duca tuba abakozi b'iradiyo radio ikiradufata ngabo nzoza ndabahemba gushika nuno munsi ubu rero dufitaniye amasezerano ni radio duhembwa ni radio nta bandi badukorako mugabo uburenganzira dufise muri kontara dufitaniye ntibatubuza gukorana n'abandi abadushimye baraza tukumvikana impembo boduha tugakorana iradiyo ndituraba mugabo ico tuyiha dushatse kubicisha ku iradiyo nabo turariha bakabiducishirizako nuko rero ikiganiro cyasise mu iradiyo n'ubu gushika nuno munsi rwe turabakozi b'iradiyo inkuru y'igihugu.
Bega none abo mukinana mutorana gute? Hari ico mupfana? Murabiki kugira ngo mubashire mu bakina ico gikino ninde? Oya ntacyo dupfana, tuva mu mitumba itandukanye n'amazone atandukanye, mugabo turi muri komine imwe. Iyo dushatse kwinjiza umuntu tumukeneye turahamagara hariho ababishaka, nitwa badukeneye abakozi babiri turahamagara n'abashika 10 bavyiyumvamo, tukabigisha tukabakoresha ikibazo, hanyuma tukaraba abarusha abandi gukerebukana cyane cyane twe turaba ubukerebutsi, ingene umuntu akerebutse mu kompoza, ingene umuntu yubahuka adatinya mu iyari karakina, tukashava tuti wewe uruwambira abandi igene murindiye, nta nico dusaba namba. Mbega none mu gutora ishimikiro ry'igikino ninde mwisungiki? Twebwe mu kwiyumvira ikiganiro twisunga impanuro, turavye murabona yuko twebwe dukunda kugira ibintu biri hagati mu gihugu. Hari ivyo tubona tugaca twisunga ivyo umuntu tugomba kumuhanura, tugaca twese tuja hamwe, umuntu akavuga ati jewe ngomba guhanura iki, ngomba kwigisha iki, duca twishinga ico dushaka guhanura uwo muntu mugabo siwe tuba turiko turahanura, wewe biba vyaramushikiye mugabo tuba turiko turazitira abandi ivyo vyashikiye uwo ntibize bibashikire. Niho rero tuba turiko turatanga inyigisho, kuko babara abantu babiri, uwashikiwe n'ivyago n'ubundi turiko turereka kugira ntazagwe muri ako kaga. Niyo ntumbero rero twe twisunga mu gihe turiko turagira, twisunga abo bantu babiri turiko turahanura. Igikino ninde kimaze imyaka myinshi cyane ariko ntusaza. Bega none nta nkumi zora zikwimanzika ko zibaza ngo uracari umusore? Oya ivyo inkumi zozo ntizobura. Iyo umuntu biyumvira ko mfise amafaranga, umukobwa nawe yumvise umuntu afise amafaranga, erega ntaraba ubutama. Oya nawe novuga nti ndakureheje ndagutware, acavuga ngo ngo noba nguye muguzuye, ati no kwankira iki, kuko nagafaranga nayo busaza bwobwo mugabo naho ivunikiye yorima zuko saje cyane. Wewe nokwingira nokwisazura. Mu gikino ninde barakunda gushimikira ku ngeso zitandukanye, nko guharika, gushurashura, uryarya, inda ndende, ubusuma. Mbega koko izo ngeso zoba zihari ku bwinshi cyane mu kibano? Urakoze kumva ico kibazo, naho kitoroshe kwishura. Si mu kibano gusa, ni mu gihugu cyose. Ivyo uhejeje kumbwira biri mu gihugu cyose. Nico gituma rero ari ivyo gushurashura, ari ivyo guharika, ari ivyo gukuninda, ari ivyo gucikiza canke mungo, nivyo dukunda gushimikira ko. Rero turakunda gutanga inyigisho muri ivyo byose uciyemo, kuko hari uzosanga hariho umuhungu n'umukobwa twerekana ko bashorashoranye, hari gihe twerekana umugabo n'umugore batubatse neza mu rugo, ugaca usanga abana babo ntibagira n'agahuzu, ntibaronka n'utwo bafungura. Hari ibyo twerekana hagati y'abiri, umugabo ari wasesagura canke umugore ari wasesagura. Ari ico kintu tuca tucigisha, ariko kirashikira bose heshi. Kandi twewe notanga karorero, twarigeze kwa twakinye igikino, haza imodoka isanga umukinyi wa ninde, baca barahagarara baramuhamagara ngo ngwa hano. Urumva twe dukorera muri komine Giheta mu ntara ya Gitega, mugabo nawe yava Ingozi, aca afata intuzeye ama acara mukwega ngo nivyagira muhe, aca mwahuka amakofe ngo kuza kumvuga. Urumva ari Ingozi ntiyabonye n'ivyo yakoze, kuko byaciye mu radio bigashikira hose, ucumenga niwe twavuze
nico gituma yagize iki ubu niye umuntu aguhamagara utamuzi uca winumira kuko hari igihe acavuga ngo waramvuzesha kuvyo nagize kandi ivyabaye mu rugo utabizi naho rero twisunga mu gihe turiko turigisha no guhanura kugira mwisunge nk'ingeso kanaka kumbure mu bamwayigendereje mukabona koko ari ikintu ceze none nko kurenga ibigo no guharika vyoba biva kuki kurenga ibigo canke guharika akeshi birava ku bukunzi bw'inda canke bikava ku nzara canke ku butunzi tuvuye ku butunzi nk'umugabo iyo yitungiye ari amafaranga canke yari itunga afise mu rugo ni bucu usanga haritse kuko acavuga ati simbuze ico nzomuha agaca asuzugura wa mugore wiwe akizanira uwundi rwa rukundo rero rwo mu rugo rukaba ruhejeje kunyerera bijya navyo vy'ugushurashura navuze yuko biva ku bukunzi bw'ina nko ku bakobwa cane cane abakobwa barakunda icitwa inyama umujanye ku kabari ukamuha agacupa n'akanyama emwe basho mubaje ikindi acagira ngo twende nta bwoba bakigira acavuga ngo umugabo n'uwo canke ngo umusore n'uwo kubera hakanyama kamisi yose bamumusohokana canke muhuriye hari ukamuha emwe mumaze kukundana gutyo ntimworeka gushurashurana nawe urumva muba mwishizemwo urukundo rutariko hari agakino mwigeze gukina muvuga ko mushaka akana kakiri gato mu kibano ca none vyoba bigaragara cane aho abahumure bihanga abana bakiri bato canke abana bihanga abahumure ivyo biriho sukuva kajya kino hari ico twari dugakuyeko bijya biriho hariho umuntu w'umutama w'umushiga ntahe akarorero nk'iyo yapfakaye uco usanga yazanye akana kangana n'umwana wiwe akagashira mu rugo niho heshe uco usanga havutse n'indyane ku bana b'abahungu iyo yavyaye hariho abana na cane cane b'abahungu baca babuza base wabo gaca usanga bariko baragwana ngo wazanye ngo akana kageri katungu ejo kazovyara ngaha ngo ducangane ngo tuje dutangura gusangira amatongo bagaca babahatira kuzana basaza nkabo batakivyara mugabo nawe yarakeneye kuryoherwa ngo wizaniye akana kakiri gato naho rero havuye kajya gakino ngo akana kakiri gato kubera umutama yari yanapfakaye nivyo yashaka rero mugabo abantu bamwamira nuko vyagenze niho ako gakino kavuye ntibihora bishika abantu bakabitirira zijya ngeso mukina muri ninde bakabibaza ko bitari ivyo ego ivyo nivyo biza imbere barashobora kubona nk'ujya wagize umugore wawe mugakwiyakwanya nyene ama rero abantu baca bavuga ngo ngo bijya bagize ngo bari mu gikino ntibiherera aho ngo hajya baca bagenda abahungu ngo baca babandanya ngo murimo bawurangure kandi atari ivyo twebwe mu gihe tuba turiko turakina burya tumeze nka gishikina gisaza twaramenyeranye uno munsi ntuza abo umugore wawe ejo ugaca usanga undi nawe yabaye umugore wawe wabaye umugore wawe hirya ejo ugaca usanga yabaye nyoko wawe canke yabaye umwana wiwawe none wumva ivyo vyokunda yuko bica bibavyo mbiyumvira rero ibitari ivyo nibaza ko bovyikuramwo murakoze mu gutegura igikino ninde n'umurimo utari muto mbega none umwimbu uwo buvamwo bungana gute hari intambwe bimaze kubashikana ko ku kintu ca mikoro ego murakoze kumbaza ico kibazo kuva dutanguye igikiganiro ninde arico benshi bita igikino umwimbu waravuyemo igituma umwimbu wavuyemo vyaratumye dutera imbere biratuma dusomesha abana baraheza amashure biratuma umuntu agura agatongo akiyagura ari ufise agatonyi turubaka n'amazu urumva uwo n'umwimbu nawe dukora mushimishije na cyane cyane kuvyifashemo neza yego aho niho tugeze kandi turabikenguruka kuko nta muntu muri ninde
agenda yambaye nk'umuhimbiri bose uca usanga umenga n'abasirimu kandi barisirimuye ugaca usanga barafise n'ibitungwa ugaca usanga ubworozi uburimyi amatongo hageze aho bagura n'amapikipiki bakubaka n'amapresera ntibumva yuko umwimbu wabaye mwinshi waje yego. Nikihe kintu woba ukesha kuba ukina ninde? Ico nkesha kuba nkina ninde nuko nakubwiye yuko dusomesha abana ndabikesha ninde na cane cane. Urumva ikindi nshimira ninde, urumva naramenyekanye cane kuruta aho ngiye hose nsanga abanzi ntaho nogoregwa ntaho nofatigwa ndazi ko abantu boca bamvugira batireka reka uwo muntu w'abandi. Ivyo navyo ni iteka rikomeye kandi ninde nkayikesha. Urumva ndetse n'umukuru w'igihugu yaranyambitse ikidari c'iteka abandi batarambara kubera izina rya ninde. Urumva n'ivyo rero ivyo ndabikesha ninde. Iyo ntaja muri ninde nta kidari c'iteka no kwambitswe n'umukuru w'igihugu imbere y'abandi bansumba nababura amatari batarambara n'abashinga amateka batarambara ndumvaga yemwe ko mpiriwe cyane gose. Katurangirize kuri kino kibazo ca nyuma, intumbero y'igikino ninde no gukebura. Tubwire hingeso zoranga serugo. Yego murakoze. Yego ingeso zoranga serugo ngira mu vyo twaganiriye aheshi nabivuze. Ingeso ziranga seruko ni inyifato nziza mu rugo. Inyifato nziza mu rugo na cane cane atakumirwa ririho ku mufasoni wiwe. Mu gihe bari mu rugo barazi ko bubakanye baraganye bagasezerana batezwa kuja inama ari kibagoye muri urwo rugo bakagisangira bakacumvikanako bakayaga ndavuye ngo jewe ngo nije ndamusuka urugo ngo nije diserugo amenye nuko umugore wiwe nawe urwo rugo arufise ku ruhara ruhambaye. Bakaja inama ritongo bashaka kurirya akavuga ati mbega ubona tworirya bakaja inama umugore abimwemereye bigashoboka mugabo babanje kuraba igituma bo bashatse kuri iyo tongo ubukene bo babarimo. Ari umuntu agwaye bakaja inama none ubona no gurisha kajya gatoki ubona no gurisha tujya duti twateye hariya mu gikumba bari kumwe. Ibyo biraranga umugabo kugira ntibatandukane n'umugore bubakanye kandi biyegereza abana akunda abana cyane bavyaye abone ko ari abana babarerere mu rupfasoni mu ndero nziza. Ibyo biraranga serugo mu ngeso nziza ntaze kuboregwa kandi mu rugo baraye umunyu cyane baraye utuvuta amenye ko ari cyo gikorwa ca mbere nuko jiwe no bivuga ibiranga umugabo mu rugo. Turagukengurikiye cyane kuri iki kiyago c'agahore tugiranye. Iyaguhezagiye ukavukana impano ntiyuhire ubandanye umara irungu wongera ukebura. Murakoze cyane. Murakoze namwe kunkengurukira naje ndakengurutse twari tuzinanye none turamenyanye ndamenye ni radio yanyu mukorerako navyo biranezereje no hanyuma munkeneye muzoheza mu ntumeko no kuri twongere tuganire n'abatwumviriza ngira bazoryoherwa ibi biganiro tugize. Murakoze namwe Imana ibahezagire. Turabashimiye cyane rero namwe mwariko murakurikirana ibiganiro byacu mubandanye cyane mudukurikirana nakagaruka.